Muri iki gitondo nshaka yuko dusangira ijambo riri mu cete cya mbere Paulo yandikiye abikorinto. Icete cya mbere Paulo yandikiye abikorinto igice cya 10 umurongo wa 13. Ufite ndafise indirimbo nshaka kubaririmbira ariko kandi sinashaka yuko bamvugiriza, niyo mpamvu nashimye yuko babanza kugenda kugira ngo ndayiririmbe, kuko bandimvugirije nsanga namaze gukubita ipoto, ariko ndayibaririmbira murayumva. Nzagera kuco yavuze, nzagera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu ngo ibeshe. Iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, nifite ijambo rya nyuma kuri jye. Isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege, n'umwijima utuma tutareba imbere iyo tuja. Nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yamvuzeho. Isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege, n'umwijima utuma tutareba imbere iyo tuja. Nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yamvuzeho. Nzagera ku cyo yavuze, nzagera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu ngo ibeshe. Iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, nifite ijambo rya nyuma kuri jye. Mwami, ndagushimiye yuko icyo wavuze ugiteramira kugira ngo ugishitse. Mwami, ijambo ryawe riratwereka mu buryo butandukanye ukungene bivanye n'ibihe umuntu aba ariko aracamo, hagera ahantu Mwami umutima wiwe ugacika intege, umutima wiwe ukadendebukirwa. Ariko kandi Mwami, ijambo ryawe rirasubira kandi rikatubwira yuko ari wewe udushikana aho wateguye yuko dushika Mwami. Kandi ijambo ryawe rikatwereka yuko uri uwo kwizigirwa, uri uwo kwizigirwa Mwami. Icyo wavuze uragiteramira kugira ngo ugishitse. Niyo mpamvu ndagushimira Mwami muri uno mwanya turi hano hantu Mwami, imitima yacu iryoherewe kuba imbere yawe, tugusaba kugira ngo urushirize guhishurira umuntu wese yuko uri uwo kwizigirwa, yuko icyo wavuze uzokidushikanako. Reka ijambo ryawe Mwami rishobore kuzana uguhishurirwa mu mitima yacu, kugira ngo Mwami dusubire kandi tukwizere, tukwizigire. Mu izina ryawe gera Mwami Yesu, amen. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Nshaka yuko dusangira no majambo ari muri kicete cya mbere Paulo yandikiye abikorinto igice cya 10 umurongo wa 13. Ijambo rivuga ngo uburyo bwo kubivamwo buhagaze ku kwizigirwa kw'Imana, bihagaze ku bwizigirwa bw'Imana. Yesu ashimwe. Uburyo bwo kubivamwo, nshaka yuko mutahurira ijambo uburyo bwo kubivamwo. Kubivamwo sinshaka kuvuga ku abandona, siko sinshaka kuvuga guheba, ariko ndiko ndavuga situation uko ishobora kuba imeze kose, ububi bwayo
uko ishobora kuba iguteye ubwoba gute, uburyo bwo kuyivamwo buhagaze ku bwizigirwa bw'Imana gusa. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe twibaza yuko hari ikintu runaka dukwiye gukora kugira ngo ibyacu bihinduke. Ibi ndaza kubivugaho gatoya, ariko reka ndakubwire, iyo atari kuba ubwizigirwa bw'Imana nta mpinduka yobaye na gatoya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Bibiliya ivuga ngo n'igihe Imana yarema, ngo isi yari ikiri ubuzima, isi yari itwikiriwe n'umwiza, isi nta bugingo yari ifise, byavuye ku Mana kugira ngo ibintu bihinduke. Yesu ashimwe cyane. Na intervention yindi yabaye, reka ndakubwire, abascientifique bashake bazane ivyo vyumviro vyabo badafitiye n'amapreve afatika yo kuvuga ngo habaye iki big bang runaka ngo ibintu bitangura gukoreka. Reka ndakubwire, vyavuye ku bwizigirwa bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Nta kintu na kimwe gishoboka, nta kintu na kimwe gishobora guhinduka, nta situation nimwe ishobora guhinduka hata bidahagaze ku bwizigirwa bw'Imana. Effort z'umuntu zose zitari soutenu, zidashigikiwe n'ubwizigirwa bw'Imana, ntacyo zishikako, ntacyo zishikako. Haleluya. Niyo mpamvu nshaka yuko dusangira uno munsi ano majambo avuga ku vyerekeye ubwizigirwa bw'Imana, uburyo bwo kubivamo, inzira yo kubivamo ihagaze ku bwizigirwa bw'Imana. Ivyo uri kuracamwo, ivyo umuryango wawe uri kuracamwo, ivyo igihugu kiriko kiracamwo, ibintu bikora ku bantu biriko biraba hirya no hino, uburyo bwonyene bwo kubivamo buhagaze ku bwizigirwa bw'Imana. Haleluya. Reka nsoma no majambo, ariko munyemerere ngenda nsoma ibice. Iri jambo ndaza kurigabura mu bice bibiri. Icyete cya mbere Paulo yandikiye Abikorinto igice cya 10 umurongo wa 13. Ijambo ry'Imana avuga ngo nacabagerageje kitari cyo umuntu yoshobora kwihanganira, ariko Imana niyo kwizigirwa, nizo bakundira ko mugeragezwa n'ibiruti byo mushobora, ariko hamwe n'ikibagerageza izo bacira icyanzo kugira ngo mubone ingene mushobora kucihanganira. Yesu ashimwe. Haleluya. Shaka ntange gatoya context y'iri jambo duhejeje gusoma. Iri jambo cyangwa iki cyete cyandikiwe ishengero. Mwumve ishengero. Iyo turiko turavuga ishengero ngaha, turiko turavuga umugwi w'abantu bizeye Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Aba bantu bakaba bakoranira hamwe nk'uku nguku dukoraniye hamwe uno munsi. Okay? Iki cyete cyandikiwe umugwi w'abantu bizeye Yesu Kristo, bakaba bari abantu bari basanzwe bakoranira hamwe, bafise uburyo bubahuza mu bikorane bisanzwe nk'ibi, mu bikorane vy'inyigisho, mu bikorane vy'amasengesho, no mu bindi bikorane bidasanzwe. Defo haro ikintu twege tutazi muri Bibiliya aratubwira ibikorane byari ari bikorane speciale vyo gutanga gusa. Abantu bakaza mu gikorane, sinzi nimba bararirimba, nta nubwo nzi yuko bavugaga ubutumwa, ariko bakaza baje gutanga. Umuntu ofite aba bari bafise ibintu bikomeye bakoraga muri aya maeglize yabo, bari bafise ibintu byinshi bibahuza. Ariko kandi iyi eglize, iri shengero ryari riri mu kibanza runaka, aricyo kibanza cyitwa Ikorinto. Ikorinto ni imwe mu bisagara by'Ubugiriki, ariko kandi mu mateka yaho cyari gisagara gikomeye, kuko ni gisagara
kiri ku nkengera y'ikiyaga cyangwa kuri mer, rero gifise ukungene cyakira abantu benshi kandi kikakira ibintu byinshi, nacyo nyine kigasohora ibintu byinshi. Ibindi bisagara byashoboraga kuzana ibintu byabo i Korinto kugira ngo bashobore kubijyana ahandi hantu. Rero muca mumva yuko ari igisagara kirimo abantu b'ubwoko bwinshi butandukanye. Abaroma barigeze kugisenya, barasubira kandi baracubaka. Ariko kandi mu kucubaka cyabaye igisagara kidasanzwe. Muca mumva yuko kigizwe n'ubucuruzi, ariko kandi hirya y'ubucuruzi cyari igisagara gitunze, ariko kandi cyari gifise yindi particularité yayo. Cyari igisagara bari bafisemo ikigirwamana cy'abaroma. Icyo kigirwamana yari bitaga imana y'ubusambanyi. Rero cyari igisagara aba batipe bari bafise umunsi wo gusenga, bari bafise abamaraya barenga 1000. Muca mumva uwo munsi wo gusenga icyo kigirwamana uburyo bwo kugisenga ubwo aribwo. Muravyumva? Ofete cyari igisagara kigizwe n'ubusambanyi burenze. Hirya y'ubusambanyi muca mumva yuko harimo ugusenga ibigirwamana. Hirya yo gusenga ibigirwamana, kuko cyari igisagara gitunze, muca mumva yuko bari abantu bazi gushaka igiceri. Mu buryo bwose bushoboka bararonderaga igiceri. Mu mateka bavuga yuko abantu bari bagize iki gisagara, munyumve ahantu sishaka ko muntahura nabi, abantu bari bagize iki gisagara bari bakeya paraporo y'abaja bari muri iki gisagara. Ucumengo mvuze yuko abaja atari abantu, ariko nkoresheje iyo mvugo kugira ngo mutahure uko bakonsideraga aba esclave muri icyo gihe. Muri icyo gihe aba esclave ntibari abantu bafise statut imwe n'iy'abandi. Aba esclave bari abantu bafatwaga nk'ibikoko. Yari propriété y'umuntu yamuguze, ya nyirawe. Rero yashobora kumugira icyo yashaka, akamwica igihe ashakiye, cyangwa akamukoresha ivyo ashaka, biteye isoni gute bimeze uko bimeze kose. Rero bavuga yuko abantu basanzwe bari bake ugereranijwe n'aba esclave. Kubera iki? Kuko aba esclave, ufise aba esclave benshi niwe yaratunze cyane, kuko yarafise abakozi benshi bamukorera vyinshi bakamwinjiriza menshi. Muca mumva yuko bakoraga uburyo bushoboka bwose kugira ngo bashobore kuganza abantu, babashire munsi y'ubushobozi bwabo kugira ngo bibazanire intérêt. Abari ngaha kwa gatanu nibaza yuko iki kintu mwaracumviseko, siko? Rero Paulo yagendera iki gisagara aja kuvuga y'ubutumwa bwiza. Mu gihe Paulo yatangiye kuvuga ubutumwa muri iki gisagara, ntiyagiye ku bantu bari bo bose. Yatangiye kuvuga ubutumwa mu bayahudi, mu masinagogi. Akagenda abwira ubutumwa abayahudi, ariko hagera ahantu aba bayahudi baramwirukana. Paulo ava muri bo atanguza iryo twita ishengero rukristo atari iry'abayahudi ku ruhande. Bamwe bava muri ayo masinagogi y'abayahudi baza gusengera aho Paulo yari yatanguje ishengero. Ariko mu gihe Paulo yamaze muri icyo gisagara abwira ubutumwa, abagiriki benshi barizera umwami Yesu, abagiriki benshi barakizwa, batangura kuza mu bikorane. Iki cyeta kitubwira byinshi byakoretse mu buzima bw'aba bakristo, ingabire zitandukanye, ubuzima bwabo burahinduka. Ariko kandi nyuma y'amezi 18, umwaka n'igice Paulo amaze kuvayo, aba bantu batangura kuba influence n'ubuzima bw'abantu bo muri Korinto. Mwibuke aba bantu bakijijwe bavuye muri iyo mico, muri ubwo buzima. Bamaze gukizwa, bamaze kwizera Yesu Kristo, aba bantu Paulo amaze kugenda batangura kuba influence kandi na ya mico. Hari ibintu byinshi byabaye ngaha navyo nshaka kuvuga, ariko icyo nshaka yuko duhagarara ko
ni igihe Pawulo yanditse iki gice cya 10 ivyo yashatse kubabwira. Pawulo yandikira aba bantu bo muri eglise ya Korinte, yabandikiye ariko arabereka, aha nshaka kuvuga kuri iki gice cya 10, ariko arabereka ubuzima babayemo nk'ishengero, ariko kandi abugereranya n'ubuzima bw'Abisirayeli bavuye muri Egiputa bari mu bugaragwa. Iki gice cya 10 kigereranya ubuzima bwa eglise, ubuzima bw'ishengero, ubuzima bw'abana b'Imana abizeye Yesu Kristo, bagereranywa n'Abisirayeli bamaze kuva muri Egiputa bari mu bugaragwa. Rero muri imirongo itangura mbere y'uyu murongo wa 13, mbere ko tuwinjiramo, Pawulo yababwiye ibi bintu bine vyagaragaye mu Bisirayeli bava muri Egiputa, yuko ari byo bintu vyagaragaye mu ishengero rya Kristo. Avuga kuri ibi bintu bine. Icyambere yavuze, aravuga ngo hagati yanyu harimo gusenga ibigirwamana. Mwibuke ni igisagara cyari kigizwe no gusenga ibigirwamana. Abaha akarorero k'Abisirayeli igihe bari bavuye muri Egiputa bari mu bugaragwa ku musozi Sinayi, ukungene bicuriye ikimasa batangura kugisenga. Bibiri ivuga ngo nyuma yo kurya no kunywa aba batipe batangura gutamba, batangura kuririmba, bariko barasenga ikigirwamana. Abati namwebwe imitima yanyu, mwibuke baravuye muri Egiputa, ariko mu bugaragwa bari free, bari libre, ntibakira baja. Nta muntu n'umwe aboblija gusenga ikigirwamana, ariko bonyene muri ubwo bugaragwa bari libre, bonyene bicuriye ikigirwamana, bonyene bashize ikintu kitari Imana, batangura kugitambira, batangura kukiryohererwa, batangura kugisenga, petete kubw'impamvu zitandukanye. Kuko buriya n'agahimbo ni ikindi kibazo. Bamaze kurya no kunywa, bahimvye, niho batanguye kwironderera ibigirwamana. Imana dufashe cyane. Icya kabiri Pawulo yabandikiye agereranya ubuzima bwa eglise n'ubuzima bw'Abisirayeli mu bugaragwa, yavuze ku vyerekeye ubusambanyi. Avuga ngo Abisirayeli, aho yariko aravuga ivyabaye mu kiyaya cy'Imowabu, aho Abisirayeli bagiye kwifatanya n'Abamidiyani bagatangura gusambana n'abakobwa babo, ivyo bikanatuma banatangura gusenga ivyo bigirwamana vyabo bindi. Imana dufashe cyane. Pawulo ariko arababwira ukungene muri eglise, mw'ishengero rya Kristo, abantu basigaye basambana, bagasambana uko bashaka, ukamengo nta kibazo gihari. Kubera iki? Kuko aho tubaye i Korinto abantu bose barasambana. Pourquoi pas nous, turi muri Korinto? Ariko mwibuke mwavuye mu bugaragwa. Abisirayeli mwavuye mu buja. Abisirayeli bari bakiri mu buja, bari libre, nta muntu yaboblija. Kubera yuko les esclaves muri kiriya gihe bamoblijaga no gusambana imbere y'abantu, akabikora kuko ntaco ntiyashobora guharira. Ariko bati mwege vous êtes libre, nta kikibagera, nta bundi bubasha bubari hejuru, muri libre. Ariko nka kwa kundi kw'Abisirayeli bari mu bugaragwa, baramaze kuva mu buja, bariko baraja mu masezerano Imana yabasezeraniye, bageze ahantu nabo nyene bibaza yuko atakibazo. Aba bantu bose badukikuje barasambana, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous?
Pawulo akabibabwira ati murabe neza, kuko Pawulo yababwiraga ariko arabereka ingorane n'ibibazo vyashikiye Abisirayeli kubw'inyifato bagize muri ubwo bugaragwa. Avuga ati mwiyubare namwe, kuko ivyo bintu vyabaye ku Bisirayeli birabagaragara ko namwe uno munsi. Ikindi Pawulo yabwiye Abikorinto avuga ati aba bantu baragerageje umutima w'Imana. Iki kintu cyo kugerageza umutima w'Imana, donc ntibizeye Imana. Abantu ntibizeye Imana kubera yuko bashitse ahantu bakavuga ati ngo Imana kwanza tutanabona, ngo iri kwiratujana hehe? Ngo icyo cyari igihe bamaze kurungika abatasi 12, 10 bakabazanira inkuru itariyo. Abatipe bavuga ati urazi rero twironderera umuntu twisubirire aho twagize gute twavuye. Ikintu ushaka yuko mubona ngaha ni iyi context. Aba n'abantu bari libre, barafise igicapo cy'ubuzima babayemo bari muri Egiputa, ariko aho bageze kubera kutizera Imana, kubera les informations zitarizo, cyangwa kubera amakuru mabi baronse bivanye n'abandi bantu bari kumwe nabo, abantu bumva yuko bakwiye kwisubirira aho bahoze. Paulo akababwira ati mwibuke bari abatipe bapfiriye benshi mu bugaragwa, mu buryo iriya generation yose bapfiriye mu bugaragwa keretse abagabo babiri, Yosuwa na Kalebu. Nibo bonyene hamwe n'indi generation nshasha bashoboye kwinjira mu masezerano y'Imana. Muhagarike kutizera Imana no gushaka gusubira mu byo mwahozemo. Icyakane Paulo yababwiye kuvyerekeye kwidodomba. Aba batipe bageze ahantu batangura kwidodombera ivyo barya, bavuga ati kameme aho twahoze zari inyama, yari amakonkombre, yari baravuze ibintu barya, bati naho twari turabaja, naho twari abantu dafise agaciro, ariko kameme hari ibintu bifatika twari dufise. Ibi navyo Imana ngo iraduha manu ikagira iki, batangura kwidodombera Imana. Paulo akababwira ati mwibuke uko bapfuye bari abajama 30,000 personnes bapfuye ku munsi umwe. Gute Imana yarekuye inzoka ziraza zirabakomora mu bugaragwa, ufate ubumara bw'izo nzoka zikuriye, wumva uri kurasha indani, upfa wumva umengo hanze umengo uri muzima, ariko indani ukamengo n'umuriro bagucaniriye kugeza igihe uza gupfira. Ati mwibuke bari abantu kubera kwidoga. Iki kintu cyo kwidoga kihagaze kutanyugwa, kumva yuko utari satisfait n'Imana, kuraba ivyo udafise ukabiha agaciro cyane kurusha guhanga amaso Imana. Imana dufashe cyane. Aha rero niho Paulo yaciye abandikira iri jambo ababwira ati umviriza rero, nta cyabagerageje kitari cyo kwihanganira, nta cyabagerageje kitari common, kitari mu Kirundi bakoresheje ijambo ngo umuntu atoshobora kwihanganira, ariko mu zindi ndimi bavuga ngo ivyabagerageje bishikira abantu bose. Ivyabagerageje, nta cyakugerageje kitari ikiriko kiragerageza ubundi. Kandi ni nkaho yariko arabwira Abikorinto, nimwibaze yuko kubera yuko muri Korinto ari mwebwe muri ko murageragezwa kurusha abari ahandi, kuko nabo nyene barageragezwa nkuko namwe muri ko muragira gute, muri ko murageragezwa. Rero nta cyabagerageje kitari cyo kwihanganira mu Kirundi, ariko reka nkoresha iri jambo rikoresha mu zindi ndimi, nta cyabagerageje kitari igishikira abandi. Kubera iki? Kuko kenshi bivanye n'ivyo umuntu arimo turazi kwijustifia, ngo reka sha
ngo nuko atari wewe sha, ngo iyo vyari ko ari kuri wewe ngo niho nari kumenya neza, ngo mu Kiswahili avuga ngo mkuki kwa nguruwe bwana, kwa binadamu ni mchungu. Umuntu ashaka kuvuga iki? Ashaka kuvuga ngo ni jewe ndiko ndageragezwa, ni jewe nzi ibiriko birangerageza, rero ni mundeke. Ariko ijambo ry'Imana kavuga ngo ntiwibaze yuko ari wowe wenyene, kuko n'abandi nabo nyene ivyo nyene bikugerageza birabagerageza nabo. Imana dufashe cyane. Haleluya, amen. Rero nshaka yuko tubona iki kintu. Iyo turimo kuvuga ku vyerekeye kugeragezwa, nshaka yuko dutahura iki kintu. Ijambo rivuga ikigeragezo. Ikigeragezo kenshi kiba ari icyifuzo umuntu agira, icyifuzo cyo gukora ikintu, na cyane cyane ikintu kitaba ari cyo. Iyo tuvuga ku vyerekeye ikigeragezo, aba ari ikintu umuntu yumva yuko ashaka gukora ariko kitari cyiza. Ntabwo bisobanura gusa yuko ariko kugerageza, ariko ndavuga kenshi aba ari ikintu kitari cyiza, aba ari ikintu gikwega umuntu, cyatira attention y'umuntu. Ngo ngerageza gatoya, njyako nkonja wumva uko bimeze. Muriko murabibona? Kiragukwega ukumva yuko ewana nanje reka nguteho gatoya, reka numva uko bimeze, reka ndabe. Sinzi manigeze kubabwira uwo n'umutipe yarakijijwe, n'umuntu w'umwubatsi, hanyuma abantu yakoranaga nabo bakamubwira ngo we ntibishoboka ngo umugore umwe ni nyoko, umugore umwe ni nyoko. Imisi yose nawe rimwe avati ngo kukamemereka nanje nje kugerageza numve. Umunsi yagerageje aterinda umukobwa w'abandi. Umukobwa w'abandi yisanga mu kibazo. Muca mumva yuko si umukobwa w'abandi yisanze mu kibazo gusa, wibuke umugore wiwe ikibazo nawe nyene yinjiyemo. Muriko muravyumva? Ofete iyo turiko turava kugeragezwa ni ico kintu kivati ewana honja wumve, reba abandi ukungene babigenza, reba n'abandi rega nabo nyene n'abantu n'abapfuye riwe kavati ngo rega ngo nuri arasenga. Boni tuzi yuko asenga Imana. Paulo yigishije abikorinto cyangwa nibasenga Imana z'abanyakorinto. Ikigeragezo ni ikintu umuntu yumva yuko ashaka gukora atitwararitse ikiguzi bizomutsaba. Abati ewana ico bizosaba cyose, iki kintu nkwiye kugishikako, iki kintu nkwiye kugikora, iki kintu nkwiye kukironka. Aho niho hahagaze ikigeragezo. Ikigeragezo hariho ni kenshi kiba kivana n'ibihe umuntu arimo, amasituwasiyo yacu, ibitubabaza, ibitunanira, ivyo dukenye, ivyo tubuze, abantu tubana nabo, inyifato bagira biratwafekta, bigatuma twumva yuko natwe hari ikintu twari dukwiye gukora. Hariho n'ikindi gihe usanga umuntu araba abantu ivyo bafise wadafise, akumva arabifuje, akumva arashaka nawe nyene ico kintu. Ivyo vyose bimuviramo ibigeragezo, akumva yuko ewana kubera iki bariya, kubera iki apana jewe. Kandi aka kantu kenshi karaza, umuntu yibaza yuko ivyo abandi bafise nawe abibereye, icyo undi afise akumva yuko nawe akwiye kuba agifise. Imana dufashe cyane. Reka ndakubwire, nibitwica uno munsi amapublicité buriya aratwica, batwereka ibintu bakakubwira ati ngo nawe urashobora kukironka, nawe urashobora kukironka, nawe urashobora kukironka. Iyo nyifato, iyo mvugo igakreya mu bantu kumva yuko
erega nanje ndashobora kukironga, reka ndakubwire ntituri sanse kuronka vyose abandi bose bafise. Je suis désolé. Kandi reka ndakubwire tuzorinda tuja mu ijuru twese tudafise ivyo abandi bose bafise. Hariho bamwe bazoba bafise, hariho abandi batazoba bafise. Bon, utavyizeye, uvyizeye, shauri yako. Ariko kimwe nuko wari kuvuga amen kuko niko biri. Reka ndakubwire, hari ibintu isi iriko iratubesha, isi iriko iradutakarisha umwanya, isi iriko iraduhendesha ivyo tubonesha amaso. Ivyo bikaduhindukira ibigeragezo. Ariko reka ndakwereke, ikigeragezo kiva kuri Satani. Ikigeragezo kiva kuri Satani. Ariko Imana yarinze yemera yuko ikigeragezo kigushikako. Ikigeragezo kiguhindukira test. Bo mu Kirundi, muri Bibiliya y'Ikirundi bakoresha ijambo gusa kugeragezwa. Kugeragezwa, ugeragejwe na Satani, no kugeragezwa na test. Ariko mu zindi ndimi ibi bintu bibiri biratandukanye. Hariho tentation hakabaho na test. Satani azana tentation, azana ikigeragezo. Ariko Imana irazana ukukugeza, kugira ngo irabe yuko ushobora kuduga ku yindi nivo. Siko rero Satani abizana kugira ngo akugushe, hanyuma ivyo Satani yazanye kugira ngo akugushe, Imana ikabihagararako kugira ngo ikuduze mu rundi rugezo. Icari ikigeragezo kikaguhindukira test. Siko test nayo nyene ifise ivyo igaragaza, ibi ndaza kubivugaho gatoya. Ariko test ubundi niyo iguhesha uburenganzira bwo kuja mu rundi rugezo Imana iriko irakujanamo. Niyo mpamvu uzokumva bavuga butumwa benshi bavuga ngo ntuhunge ibigeragezo, kubera yuko ibigeragezo abaraka ry'Imana iguhaye ko kugira ngo ushobore gusohora umuhizi ari muri wewe. Ntimuravyumva ivyo? Ntutinye Goliyati imbere yawe, kuko Goliyati agwagaza imbere agiye gutuma Dawudi muri wewe asohoka. Ntimuravyumva ivyo? Okay, icyo nshaje kuvuga muri uyu mwanya sivyo. Icyo nshaka kuvuga nuko ikigeragezo cyo kugira ngo tugwe, Imana iragikoresha nka test kugira ngo ituduze mu rundi rugezo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kugira ngo Imana ituduze mu rundi rugezo. Okay. Rero nshaka yuko tumenya yuko ibi bintu bidushikira, inzara, ugusonza, ukuburanirwa, ugukena, ibibazo bitandukanye duhura navyo ni ibintu bishikira abantu bose. Nturaronka uruvyaro, si wowe wenyine uri muri ico kibazo, ni ikintu gishikira abantu bose. Uracarindiriye umugabo, ni ikintu n'abandi barindiriye. Urakeneye promotion ku kazi, n'abandi barayishaka. Nta numwe atoshima yuko aduzwa muri promotion, ahabwa promotion ku kazi. Ivyo ni ibintu dusangiye twese, ni ibintu bibiri common, ni ibintu bibiri ku bantu bose. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Uno mwanya uri umushomeri, hariho n'abandi bashomeri bari aho ngaho. Satani akoresha ivyo kugira ngo akugushe, kugira ngo agusubize aho wahoze, kugira ngo atume umusenga, atume umunamira, atume wifata nk'uko abandi bose bagukikuje bariko barifata mu bihe nk'ivyo. Uko niko biri. Ariko umenya yuko si wowe wenyine uri kurabicamo, n'abandi bariko barabicamo, n'abandi barahemukiwe nk'uko wahemukiwe, n'abandi baranyazwe ivyabo nk'uko nawe wanyazwe. Reka ndakubwire, muri ibi kenshi tugira izi nyifato zibiri. Ariko mbere ko mva kuri izi nyifato zibiri, munyemerere mvuge kuri ibi bintu. Nshaka mubone utu turorero tubiri. Hariho abagabo babiri muri Bibiliya bavugwa bageragejwe. Umwe ni Sawuli, umwami Sawuli, uwundi ni Yesu Kristo. Sawuli Imana yamurungitse kuja gukora igikorwa.
abamaleki bari abantu abamaleki ubundi ni uruvyaro rukomoka kuri esawu mukuru wa yakobo. Abamaleki igihe abisirayeli bavaga muri egiputa nibo bari abambere gusanganira abisirayeli, ariko mu gusanganira kw'aba bisirayeli ntibabasanganira bati ngo bene wacu barasohotse reka baze tubakire. Oya, bahengereye bariko bararengana, abatipe bazi inyuma yabo batangura gufata abatama, batangura gufata abadamu n'abana bakiri bato canke n'abantu barwaye, kuko nibo babaga bari faible batashoboraga kugendera kuri ritme y'abandi, batangura kubagirira nabi. Mwibuke ni famiye imwe, bose bakomoka kuri inde, kuri Isaka, ariko aba bantu batangura kugirira nabi abo mu muryango wabo. Imana ibwira Yosuwa ati aba bantu uzobahanagura, ntibazosubira kandi kubaho ukundi. Igihe Imana yari igiye kuzana jugement yayo ku bamaleki, ihagurutsa Sawuli kugira ngo abari we ajya gushitsa iyo jugement y'Imana kuri aba bantu. Sawuli aragenda, agezeyo Imana yamubwiye ati ntusige umuntu n'umwe mu bamaleki, ntunasige ikintu kimwe abamaleki batunze, vyose ubikureho. Sawuli yahageze akubise amaso inka, impene, intama, ivyo babatipe batunze, abati ivyo vyose Imana ntabwo yarizi ivyo babatipe batunze. No, Imana ntitahura. Comment ça se fait-il que Imana yo permette yuko ibi bintu vyose bihona? De toute façon, hari ibintu runaka vyamaze kwirengera, hari ibintu itazi, peut-être iri préoccupé n'ibindi bintu, hari ibintu itabonye muri aba batipe. Sawuli abatante bihagaze ku bintu vyiza yakubise amaso. Icyo Imana yamubwiye aracihoza, yambrasa ibintu bifatika. Hanyuma asubiye inyuma abwira Samuel ngo ivyo uhoraho yantumye gukora vyose nabikoze. Vyose nabikoze. Reka ndakubwire, urashaka guhenda abantu, ntushaka guhenda Imana. Imana iraza umutima w'umwe wese hagati yacu. Imana iraza umutima wanje, Imana iraza umutima wawe. Reka ndakubwire, murashaka kutamenya ibiri mu mutima wanje, ariko nta na kimwe Imana iyobewe muri jewe. Tout de même nta na kimwe Imana iyobewe mu mutima wawe. Imana dufashe cyane. Ibintu bimubera ikigeragezo, uyu mutipe iherezo ryiwe atakaza ubwami. Si ugutakaza ubwami gusa, n'ubuzima bwiwe nabwo nyene burahera, nabwo nyene burahagarara. Imana dufashe cyane, Imana dufashe cyane. Amen. Ubundi yageragezwe ni Yesu Kristo. Shaka yuko mubona aha hantu Yesu Kristo ageragezwa, ntiyageragejwe nk'Imana, yageragejwe nk'umuntu. Kuko mu Baheburayo ijambo ry'Imana rivuga neza ngo yageragejwe. D'abord ijambo ry'Imana rivuga ngo yafashe ishusho y'umwana w'umuntu kugira ngo twitwe bene se. Siko il s'est identifié à nous. Uko tumeze niko yari ameze. Nta kintu de spécial yari afise kiturenze mu buryo yavutsemo n'ukungene yabayeho. Ivyo tu experimenta mu buzima nivyo nawe nyene yexperimense mu buzima bwiwe. Rero ageragezwa, yageragejwe nkuko jewe nawe tugeragezwa. Hama mu bintu yageragejwemo harimo gusonza, harimo fidelite y'Imana. Nimba vy'ukuri wizeye Imana, ikororere hasi turabe yuko icyo Imana yavuze kiza gushika. Abatumviriza, je n'ai pas besoin yo gupruva yuko Imana ari yo kwizigirwa. Ndazi gusa yuko ari yo kwizigirwa. Pourquoi tester Dieu? Ndabizi. Imana dufashe cyane. Amen. Icya gatatu yageragejwemo ni icubahiro. Yerekwa ubwami, ubwiza, icubahiro. Ibintu umuntu wese yohahamira muri iyi si. Ninde adashaka kubwirwa bwakeye nyakubahwa? Ninde adashaka yuko yo yinjiye abantu bavuga ati nyakubahwa nakarashitse, reka tubasabe kugira ngo muhaguruke tumwakire. Reka ndakubwire, nyakubahwa karavyibusha. Uko niko ibintu bimeze. Iyo niyo proposition yahawe
bamweretse yeretswe ibintu bifatika umuntu wese ashobora. Kandi reka ndakubwire, nta kintu na kimwe cyari kumubuza kuvyakira. Nta na kimwe. Yari afise uburenganzira bwo kuvyakira. Yari tested, yari tempted, yarageragejwe nk'uko jewe nawe tugeragezwa. Reka ndakubwire, Satani ntiyari kumugerageza atazi yuko atovyemera. Ariko mu bigeragezo yahisemo ikindi. Yahisemo kugirira icyizere. Yahisemo kwizigira Imana. Kubera iki? Kuko umviriza, ugushirwa hejuru kuva kuhoraho. Reka ndakubwire, dushake tukugwanire, dushake tubironderane inguvu, dushake turondere ico cubahiro, ariko reka ndakubwire ugushirwa hejuru kose kuva ku Mana. Reka ndabahebuze, n'umutegetsi mudakunda ntabwo yishize ko hariya. Reka ndakubwire, naho yibaza yuko ari inkomezi ziyo zahamushize. Urazi muri iyi si turafise ukungene dusobanura ibintu. Abarwanye bavatiye bana twarakigwaniye turagifatasha. Reka ndakubwire sha, ahantu sumufyino, reka ndakubwire uhahari kuko ari Imana yahagushize. Ntabwo ari kubera yuko ari inkomezi zawe. Rero ugushirwa hejuru kose kuva kuhoraho. Niyo mpamvu umunyabwenge aca bugufi. Umunyabwenge aca bugufi. Nico Yesu yavuze ati, je préfère kutavyakira, je préfère kwizigira uhoraho kuko arazi ukungene ashira hejuru. Reka ndakubwire, urazi ibi vyabaye au début ya ministère ya Yesu Kristo ngaha mw'isi. Ariko icubahiro ca Yesu caje kuba yamaze kuzuka. Uce wiyumvira ivyamubayeko atarazuka. Rero naho kumbure tutabona ukungene Imana izobikora, naho mu maso y'abantu twibaza yuko vyaheze, ni Imana ishira hejuru. Yesu ashimwe cyane. Reka rero nkwereke, muri ibi bintu hari inyifato zibiri abantu bagira. Iyo habayeho kugeragezwa, izi nyifato zibiri kenshi nizo zigaragara ku bantu. Icya mbere, umuntu ahitamo kurondera gukora ibintu uko isi bikora. Umuntu ahitamo gukora ibintu uko isi bikora. Umuntu ahitamo gukurikira inzira abandi bose bariko barakurikira. Ejo bundi, nimba atari nejo bundi umengo, nabonye agafoto kuri Facebook aho mu ibarabara rinini hariho abantu benshi cyane bariko baragenda bafashe inzira imwe. Hama ku ruhande rw'iyo barabara hariho uwundi mugabo umwe wenyene ari muri sens contraire y'abo bandi bose. Hanyuma uwagapibliye acarandikako avuga ngo ntabwo uri oblige gukurikira inzira abandi bose bakurikiye. Aha niho ibintu byose bihagaze. Ibigeragezo birahari bivanye n'ibintu bitandukanye dukeneye mu buzima, cyangwa bivanye n'ibibazo runaka dushobora kuba turiko turacamo mu buzima, ariko kandi ntabwo turi oblige kwamprenta inzira abandi bose bariko barakurikira. Ntabwo turi oblige gukora ivyo abandi bose bariko barakora. Ntabwo turi oblige kubesha kugira ngo bavuga ngo mpemuke ndamuke. Ntabwo turi oblige guhemuka kugira ngo turamuke. Ntabwo turi oblige kwiyambura agashambara kugira ngo tumere kimwe n'abandi. Imana dufashe cyane. Ntabwo turi oblige gupfukamira icyapfukamishije
abandi bose aho duherereye kugira ngo turonke ibyo bariko bararonka. Ntabwo turi oblige. Ariko rero ikibazo ni uko iyi niyo option ya mbere. Iyo hajemo ikigeragezo abantu batangura kwimvira ati mbega abandi bariko barakora iki? Ni igiki kiriko kiratuma ivyo abandi bicamo? Reka ndakubwire, nganira n'abantu benshi batandukanye, kandi mu kuvugana n'abantu hariho ibintu bitandukanye numva bivuye mu bantu. Siko? Ibintu numva bivuye mu bantu. Mo kumva umuntu avuga ati ngira mpagarike business. Kubera iki? Bati twege turazana ibintu tukabidedwanira, abandi bakazana ntibanatange na rumwe rwa dedwanma. Hanyuma tugiye kugurisha, twege tugasanga turiko turagurisha double y'ivyo abo bandi bariko baragurisha. Ninda azodushorera. Uriko uravyumva? Hama ico ni ikigeragezo gihari. Uca wumva umuntu afise choix. Reka nanje namprunte inzira abandi bose bariko baramprunta kugira ngo nanje vyanje vyinjire atakibazo kirimo, atakintu ndinze kuriha kugira ngo nanje ndamuke. Ako ni kamwe mu burero bwinshi. Ariko uzokwama ufise guhitamo, kandi uguhitamo kumwe kuzoba gukora ibintu nk'uko abandi bose bagira gute babikora, kubaho nk'uko ubona abandi bose bagize gute babayeho, kwifata nk'uko abandi bose bagize gute bariko barifata, canke gusa nuko ama publicité ariko aratwereka uno munsi. Shwa ya kabiri nukwizigira Imana. Uzokwa mufise yindi shwa ya kabiri yo kwizigira Imana. Yo kwizigira Imana kuyikurikira. Yo kwizigira Imana ukihanganira ivyo bigeragezo uri kuracamo. Aya majambo aragoye ukungene ndayavuga mu Kirundi. Enduring hamwe na being patient. Okay? Enduring ni endurance ni endurance. Iyo wizigiye Imana urandura. Iyo wizigiye Imana sinzi uko nakivuga mu Kirundi. Urashishikara, urakovya, uremera kubabara, ariko ukavuga ngo ndacatera imbere, simpagararira ngaha, ndabandanya. Kubera iki? Kuko ivyizigiro vyawe ntibihagaze ku bintu bifatika, ntibihagaze ku nkomezi zawe, bihagaze ku kungene wizigiye Imana. Ivyo rero bigaca biguha kwihangana mu vyo uri kuracamo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Swat uvuga ati ebwana n'ubundi umuntu abaho rimwe agapfa rimwe, ariko reka ndakubwire urashobora kubaho kabiri ntunapfe rimwe. Urashobora kubaho rimwe ukazopfa kabiri, urashobora kubaho kabiri ntuzopfe rimwe ukazopfa rimwe gusa. Ariko reka ndakubwire utabayeho kabiri uzopfa rimwe koko. Uko niko biri. Ariko icyo nshaka kuvuga ngaha niki, urashobora kwizera Imana biguha kwihangana, bigakuguha gushishikara, bigaguha gukovya, bikaguha endurance mu vyo uri kuracamo. Iki kintu kirakomeye kubera yuko endurance irasubira kandi ikadukomeza mu buryo duhangana n'ibindi bishobora kuba vyarananiye abandi. Haleluya. Amen. Ibi rero nivyo bitujana muri iri jambo, muri aka gace ka kabiri kavuga ngo ariko Imana niyo kwizigirwa. Imana niyo kwizigirwa, nizo bakundira ko mugeragezwa n'ibiruti ivyo mushobora, ariko hamwe n'ikibagerageza izo bacira icanzo kugira ngo mubone ingene mushobora kucihanganira. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nshaka yuko mubone iki kintu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko Imana niyo kwizigirwa. Impamvu umuntu ashobora guhitamo iyo option ya kabiri yo kwizigira Imana nuko Imana ariyo kwizigirwa. Yesu ashimwe cyane. Amen.
reka nkwereke rero ikibazo turafise ibibazo kubera yuko bitugora kwizigira abantu. Abana banje defo birabagora kunyizigira. Bon, nshaka yuko mwumva iki kintu kunyizigira mu buryo buvanye n'amapromese ndabaha. Siko hari igenda basezeranira ibintu, ariko ivyo bintu nkasanga uko nabibasezeraniye siko vyakunze. Haro vyinshi mba nashimye kubakorera ariko simbishobore. Ivyo rero abana bakagira ikibazo, n'ikindi gihe ndababwiye nti tuzogira gutya, bigaca vyanga yuko bavyizera yuko kubera iki, kuko imbere yabo sindi umwizigirwa, narabahemukiye kangahe kose, kuko ico nashatse, ico nababwiye yuko nzobakorera ntivyashobotse, sinakibakoreye. Bo bahagaze kuko ngene jewe nakoze ivyo nababwiye. Bo nibiyumvira yuko nabuze igituma nkora ivyo nabasezeraniye. Uko niko bimeze. Abapolitisye baradusezeranira ibintu, bamaze kubidusezeranira hama tukazobitegereza, tukazorindira tukazopfa tutabironse. Hama donc izo experience z'ubuzima, ivyo bintu bisanzwe, abantu baradusezeranira ibintu kandi ari abantu twestima, ari abantu duha icubahiro, ari abantu tubaha, ari abantu tuzi yuko bashoboye. Reka ndakubwire nuko mutabizi, jewe abana banje hari igihe bavyuka bagatekera neza mu mavarizi, bagatekera bavati ngo aha rero turagiye, batanguye no gutanga impuzu bari kwazi abantu ngo turagiye muri Amerika. Donc je navyumva gutyo, donc barindire yuko papa bajana muri Amerika. Papa kababwira ati oya, ivyo ntabwo nabibasezeraniye. Oya, kameme barabonye yuko nagiye, bavati de toute façon nato turagiye. En fait, bakarindira yuko batishawe umutipe ni fake. Hanyuma ubona umuntu uramubaha ukamwitega ko ikintu gifatika. Ico kintu rero umwitezeko atagishikije birakuvuna umutima, bituma uhagarika kwizigira kandi abantu. Ikibazo rero gihari niki, nuko n'Imana tuca tuyishira mu mugwi w'abantu, tuca twibaza yuko Imana nayo nyene imeze nk'abantu. Imana nayo nyene irashobora kudashitsa ivyo yagize gute, ivyo yadusezeraniye. Reka ndakubwire, jewe kudashitsa ivyo mba nasezeraniye abana banje bihagaze kuko ngene uburyo nari niteze sibwo buryo mba mfise bwo gutuma ndabikora. Ariko reka ndakubwire, iyi Imana yasezeranye nuko bizi yuko ifise ibikwiye byose kugira ngo ishitse ico yasezeranye. Si jewe, si umwana w'umuntu. Reka ndakubwire n'ibindi bintu, n'abapolitisye biteze amafaranga ava mu bantu kugira ngo bakore ivyo basezeraniye abantu. Mudatanga amataxe, mudatanga amaimpôt, reka ndakubwire ntimunitege ivyo babasezeraniye, kuko nabonye n'ivyo babasezeraniye biva mu vyo mwebwe mwabahaye, ntibabikura mu mifuko yabo. Reka ndakubwire, naho yo bafise amamiliyari n'amamiliyari ntazoyakura mu ngo akore ibintu juste pour le bien public. Azorindira ibiva mu mifuko yaba public kugira ngo bakorere les biens publics. Uko niko bimeze. Ariko reka ndakubwire, iyi Imana yagusezeraniye ikintu, si umwana w'umuntu, si umupolitisien. Iyi Imana yagusezeraniye ikintu nuko birizi yuko ifise resources zose zikenewe kugira ngo ikigushitseko. Yo ntigabanukirwa n'ibikenewe kugira ngo ishitse ico yasezeranye. Yo ntiburanirwa, yo ntirindira yuko hagira abantu bariha amaimpôt n'amataxe kugira ngo igire icikoze. No, Imana irafise ibikwiye vyose kugira ngo ikore ico yasezeranye cyose, atana kimwe kivuyemo. Reka ndakubwire, ijambo ry'Imana rivuga ngo nibitariho irabihamagara bikabaho. Ni Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ati ngumviriza, Imana niyo kwizigirwa.
imana niyo kwizigirwa. Imana abwiye Yeremiya ati mviriza Yeremiya, jewe imana nteramiye ijambo ryanje kugira ngo ngire gute, ndarishitse, ntacyo navuze nzoreka kigende kidashikijwe, nzogishitsa. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana niyo kwizigirwa. Reka ndakubwire ikitwica nukudatahura yuko Imana ariyo kwizigirwa. Iki nicyo kitwica. Iki nicyo kitwica. Reka ndakubwire, iyo tudatahuye yuko Imana ariyo kwizigirwa, nta kabuza yuko twifata nk'uko abandi bose bifata, nta kabuza yuko dukora ibyo abandi bose bakora. Ariko iyo tuzi yuko Imana ariyo kwizigirwa, reka ndakubwire, turashobora gutakaza ibyo dutakaje, ariko kubw'ubwizigirwa bw'Imana tuba tuzi yuko inyungu yavyo ari irenze ivyo. Ibi nivyo vyabaye ku mugabo yitwa Yosefu. Ibi vyabaye ku mugabo yitwa Yosefu igihe yageragezwa, yaciye mu bihe bitoroshe mu buzima bwiwe, aho nyuma yo gusharikwa na bene wabo bakashaka kumwica, bakamugurisha, bakamugira umuja, bakamubeshera, bakamushira muri prison imyaka tutazi ngahe. Iyo abateoloje bariko baraharura bavuga ati ivyo vyose vyabaye mu myaka ishika kuri 13 ari muri zo souffrance. Ariko reka ndakubwire, Yosefu yahisemo kwizigira Imana, yahisemo gutakaza ses droits, yahisemo no kutiburanira no kutivugira. N'igihe bamubesheye reka ndakubwire, reka nuwiburanira nuko abazi yuko ari umuntu aza kumwumva. Iyo uzi yuko atawukumva urahagarika kwivugira, urahagarika kwivugira. Imana dufashe cyane, urabihagarika neza, kuko uzi yuko naho novuga ntibaza kunyumva, kuko bumva ivyo bo bashaka kumva, ntibumva ukuri. Muri izo situation Yosefu yizigira Imana. Hanyuma Imana yo kwizigirwa iriyaranja, Imana yo kwizigirwa iriyaranja, izana amapiese yose ya puzzle iyashira hamwe. Yosefu yisanga ari deuxième mu bwami bw'Abanyegiputa. Yosefu yisanga ni premier ministre muri Egiputa. Yosefu yisanga ni ministre wa ekonomi muri Egiputa. Yosefu yisanga ni ministre wa affaires intérieures extérieures wa Egiputa. Ivyo vyose vyo gukira ubushikiranganje bwa Yosefu. Kubera iki? Kuko Imana niyo kwizigirwa. Naho tuge twibaza yuko yatebeje isezerano ryayo, ntabwo iba yatebeje isezerano. Irazi ryari yateguye kurishitsa, kandi irazi n'uburyo izotuma bishika. Yesu ashimwe. Amen. Ndakundira ijambo Petero yanditse mu cyetezo cya mbere, igice cya mbere, umurongo wa 6 n'uw'indwi, ariko aravuga ku vyerekeye ukugeragezwa kwacu. Avuga ati ngo iyo turiko turageragezwa, iyo turiko turaca muri ivyo bihe, ngo tuba tumeze nk'izahabu icishijwe mu muriro. Hama igihe iyo zahabu izoba yavuye mu muriro, abantu bose bazoyiraba, barabugukayangana kwayo, abantu bose bazayiraba, barebe ukungene ari nziza, barebe ukungene rero bashobora kuyambara bakaberwa. Alors que mbere yuko ica mu muriro atari ko vyari bimeze, bose bakavuga wow. N'utayambara akavati uko biri kose irabereye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Imana niyo kwizigirwa. Kubera iki? Ufate nshaka yuko mumva iki kintu. Imana niyo kwizigirwa kubera iki? Kuko urukundo rwayo kuri wewe ntiruhinduka. Urukundo rw'Imana igukunda ntiruhinduka. Nta n'ikintu na kimwe gishobora guhindura urukundo Imana igukunda. Namba, Imana iragukunda. Niyo mpamvu kuco
yasezeranye gukora ku buzima bwawe idashobora kubura kugishitsa, Imana izo gikora. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana ritubwira ngo muri ivyo bibagerageza vyose Imana yamaze gutegura inzira. Yesu ashimwe cyane. Mu Kirundi, muri Bibiliya y'Ikirundi bakoresha ijambo icyanzo, siko bakoresha ijambo icyanzo, izo bakiri icyanzo, icyanzo. Iri jambo icyanzo, kamwe muca mufashanira kubita ipoto, muca mumenye uko Ikirundi cy'Ibujumbura ari hatari. Icyanzo ubundi ruguru kabaga arakayira bashira inyuma y'irembo, inyuma y'urugo, inyuma mu rugo, inyuma mu kigo. Oui, ariko fete ni kuri clôture, inyuma. None mu kigo si inyuma. Ofate muibuke iki ni Kirundi cy'Ibujumbura, cha ruguru ni mu kigo, cy'Ibujumbura ni inyuma. Okay? Hama hariya babaga bamaze kugarira, gushyiraho imyugariro. Serugo ashatse kuza yatevye, kameme ntimuca mukuraho imyugariro, abazi ukungena za kwinjira muri cyacanzo ciwe, siko? Cyane nigi ashaka gusohoka ntibabone yuko yasohotse, yarafise akayira kamuha gusohoka, siko? Ariko nshaka yuko mumenya naho iri ari ryo jambo ryakoreshejwe mu Kirundi ngaha, siyo context birimwo ngaha. Okay? Ntabwo ari ico canzo kiriko kiravugwa ngaha. Mu Cyongereza bavuga ati way out, uburyo bwo gusohoka. Usohoka uva hehe? Usohoka utava muri eglise ngo tukubure. Okay? Utaja gupotera ntitumenye aho wapotereye. Nugusohoka uva muri ivyo bigeragezo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yaramaze gutegura iyo nzira, iyishiraho kugira ngo d'abord mwumve mu bibagerageza vyose nta kizobagerageza kirenze ico mushobora kwihanganira, kubera iki? Kuko urukundo Imana ibakunda nta na kimwe ishobora gupermeta kikwica. Shaka yuko mwibuka ya context yaba Corinthiens ya ryashengero, siko? Ivyo bariko baracamo vyashikiraga abandi bantu. Ico batari bazi nuko hari uburyo bwo kutafatirwa muri ico kigeragezwa, kuko Imana yashizeho inzira yuko basohoka. Okay? No, ningaho Imana iriko irababwira ati umviriza, n'abandi nabo nyene bageragezwa nkuko kwiwanyu, impamvu badaseda, impamvu batemera kubaho nkuko abandi bose babayeho aho muherereye, impamvu badakora ivyo abandi bose bakora, impamvu batasubiye inyuma mu vyo bahozemo, nuko batahuye yuko hari inzira nashizeho yo gusohoka. Iyo nzira ntishoboka iyo umuntu atizigiye Imana. Iyo nzira ishobokera gusa umuntu yizigiye Imana. Ifata ico kintu cyo kuvuga ngo nacabagerageze kirengeye icyo mushobora kwihanganira, nuko reka ndakubwira, nimba naka yarabishoboye, Imana ikemera yuko ivyo naka yaciyemo nanje ndabicamo, nuko Imana yabonye yuko nanje nshobora kubishobora. Kuko iyo bitari gukunda, iyo Imana yari kubizi yuko ntari kubishobora, Imana ntiyari kwemera yuko ico kintu kinshikako. Yo kwemeye yuko ibindi biri mu rugezo rwanje binshikako, ariko ivyo ndiko ndacamo nimba yeme yuko binshikira, nuko izi yuko yamaye ubushobozi bunshoboza kuvyihanganira kugeza igihe nzobisohokamo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndiko ndaja mu musozo, reka mvuge kuri ibi bintu bibiri. Shaka yuko mumenye yuko mu ngorane zose ziri mu isi, ingorane ya mbere ni icaha kizatuma umuntu apfa urupfu rw'ibihe bidashira. Inyishu y'ico kibazo Imana yayitoreye ni Yesu Kristo. Ikindi cya kabiri nuko mu bibazo vyose bishikira umuntu, mu ngorane zose umuntu acamo,
mu bibazo bitandukanye, mu ma-challenge, mu ma-defi umuntu ahura nayo yose mu buzima, naho nyene Imana yaramaze gutegura inzira yo kuvamo, yaramaze gutegura uburyo bwo kubivamo. Nayo si yindi, ni Yesu Kristo ubwiwe. Niyo mpamvu Paulo yandikira Abaroma aravuga ati umviriza, itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu, izabura ite kuduhana vyose hamwe nawe. Yesu ashimwe cyane. Reka ndakubwire, Yesu niwe nyishu y'icya mbere, ni nawe nyishu y'icya kabiri, ni nawe nyishu y'ibindi vyose, niwe nzira yo kubivamo. Rero ukumwizigira, ukumwizera kwacu, ukumukurikira kwacu, nivyo biduhesha kubona turiko turakubita pa itujana mu kuva mu vyo twari turimo. Aha ndiko ndavuga kubitugerageza tutarasedamwo no kuri vya bindi vyamaze kutunesha. Yesu niwe wenyene, iyo tumukurikiye, iyo tumwizeye, tugakubita pa tuja hari, dukurikira intambuko yiwe, agenda tujana mu kubivamo. Ibi ntibisobanura yuko umuntu adashobora kuzosubira kugeragezwa, ariko bisobanura yuko ico kigeragezo wakivuyemo, unyumve neza, wakivuyemo uba warayishishije test. Ndangize rero mvuga kuri ibi bintu bikeya, ndangiza siko. Hariho n'igihe Imana ishiraho uburyo bwo gusohoka, abantu ntibamenye yuko ari bwo buryo Imana yashizeho. Kandi hariho n'igihe abantu babona basohotse bagaca bavyitirira ikindi kintu. Reka ndabareke akantu kamwe, aka kantu karankoze ko cyane. Ndazi yuko bamwe hagati yanyu mwarasomye inkuru z'umugabo yitwa Antonis Mavropoulos. Okay? Uyu ni umugabo w'umugiriki. Itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka nyene harabaye isanganya y'indege ya Ethiopian. Siko? Muri iyo ndege hari sanse kubamwo abantu 158. Aba passager bari sanse kuba 150, hanyuma abakora muri iyo ndege 8. Ariko icyabaye nuko muri iyo ndege hako habamo 150 ry'abapassager, habayemo 148, 149. Uwabuze n'uyo mugabo Antonis Mavropoulos, ni giki cyabaye? Yaragiye muri iriya nama ya Nations Unies yari kubera muri Kenya. Ariko rero indege yamushikanye ya Addis Abeba yasohotse mu bambere, abaje kumutora bamukordona bashika batevye, we yamaze gusohoka, aca buri nzira acamo aguma ayeba muravyumva. Hama aza gushika kuri gate yiwe imwinjiza mu ndege ija muri Kenya, iminota 2 yarenze bamaze kugara. Ikibazo sico, ikibazo nuko amabagaje yiwe atari bwayashire aho agenda yinjire mu ndege. Kuba bati iyo yari kuba yamaze kwinjira mu ndege bari kuba oblige kundindira n'iminota ishika kuri 10 cyangwa 15 kugira ngo vyose bikunde nisange mu ndege. Hama umugabo aramubwira ati oya, twama 2 minutes zarenze ntushobora kwinjira. Ati ndabinginze sinshaka guca, ntibikunda. Baramwihanganisha ati ihangane ukunuku. Abati oya hera, ndiko ndabona abapassager banyuma bariko barinjira mu ndege, kubera ko mutanyemerera. Ati ntibikunda. Bamujana ahantu baramwihanganisha bati rindira iyindi ndege iraza gutyo. Ababaye yashavuye, muca mubona uko ngena abazungu bashavura bagatukura. Siko yatukuye, naho bamushira ahantu wa VIP uko biri kose aratukura tu, naho bamuha ivyo ibirenze n'ibiri kuri tiga yiwe arashavura tu, aratukura. Ndazi yuko muri ko muratwengaje. Okay, nyuma y'iminota 30 baraza baramurondera, baramubwira ati ewana, amakuru atuzanye ntabwo turi buyakubwire, umushefu wacu nawe yakubwira. Baramujana aho bati uze kwihangana yiki, bati mu bantu bari sanse kuba muri iriya ndege umuntu muzima umwe ahari ni wowe wenyene.
indege nyuma y'iminota 6 ihagurutse yaciye igira isanganya, nta n'umwe yavuyemo keretse wowe. Okay, nshaka yuko mubona iki kintu. Murabona ukungene Imana ikiza ubuzima bw'umuntu ariko umuntu akishofa. Urabona ukungene bipfuye. Murabona ukungene bamhemukiye. Murabona ukungene jewe ibi bintu sindavyumva. Jewe ndanabahevye. Ntubuzi icyo Imana igukijije. Ikintu cyambabaje gikomeye ni ikihe? Nuko mu byo yavuze yatanguye gufilosofa avuga ngo muri univers ngo il y a des molécules ngo zijya hamwe zigatuma ibintu bikoreka, ngo il y a des fils zikwegana, ngo nizo zatumye nceregwa kugira ngo simbe muri iriya ndege. En fait, abandi baravuga ngo abantu benshi barizeye Imana kubw'icyo kintu cyabaye kuri Antonis Mavropoulos. Ikibazo Antonis Mavropoulos ivyo Imana yamukoreye avyita ku muriko murayibona. Iki nico kibazo n'inzira Imana yadushiriyeko ntituyibona. Niyo mpamvu dutangura gushwana, dutangura gutuka abantu, dutangura kuvuma abantu, kuko hari ibintu runaka bitagenze nk'uko twabishakaga. Reka ndakubwire, hari ibintu bitagenda nk'uko twabishakaga, kuko Imana izi yuko iyo vyari kugenda uko twabishakaga twari kuba duhezeyo. Ikibazo ni ikihe? Nuko n'igihe twabonye yuko vyaciyemwo tutabona yuko ari Imana yatumye tubisohokamo, tukavyitirira abantu, tukavyitirira ibintu, tukavyitirira n'ubwenge bwacu. Ngo murazi ndazi uko ngene ndabigenza sha jewe siko mtoto reka bene data, Imana niyo kwizigirwa. Imana niyo kwizigirwa. Ndangije vuga iki kintu. Icyambere nuko ibigeragezo bitazobura kubaho. Iki kintu namana kivuze ndagisubiramo. Uzo kubesha yuko kuko wizeye Yesu Kristo utazogeragezwa arakubesha. Na Yesu yarabivuze, mwisi amarushwa azokwa mahari, ibibazo bizokwama bihari. Ico ni ikintu cyambere. Ibigeragezo bizokwama bihari. Ariko ikintu kimwe nuko umenya yuko ukugeragezwa ntibisobanura yuko wacumuye. Ikigeragezo si icyaha. Icyaha nukuneshwa n'ikigeragezo. Okay? Ariko ibigeragezo birahari. Ikindi nuko icyaha ubundi gihagaze mu kutanyugwa n'Imana. Na ibintu byose vyugariye. Iyo Imana itagize satisfaction y'ubuzima bwacu, naho dutangura gucumura. Reka ndakubwire, mumbabarire ndabivuge, muvyizera mutavyizera, shauriyenu. N'ikintu ciza cyose dukoze kitavuye muri muko Imana ari satisfaction y'ubuzima bwacu, ni icyaha. Kuko abantu bazi yuko iyo turiko turavuga icyaha turiko turavuga ibintu bibi gusa. Ariko reka ndakubwire, Imana itari satisfaction y'ubuzima bwacu, ivyo dukora vyose tubikoreshwa na kamere, kandi kamere imisi yose ntiri pour Imana. Niyo mpamvu tudashobora kubura kwitirira icyo Imana yakoze mu gukiza ubuzima bw'umuntu tukavyitirira univers. Kubera iki? Kuko iyi Imana atari yo satisfaction y'ubuzima bwacu, nta kabuza yuko dukora amanyanga yose ashoboka. Okay? Ikindi nuko utumiriwe kwizigira iyo Mana, kuko niyo kwizigirwa. Umviriza, uburyo bwawe bwo kubivamo buhagaze ku bwizigirwa bw'Imana gusa. Utumiriwe kwizigira Imana. Kubera iki? Kuko Imana izokwama imisi yose itegura uburyo bw'uko ubivamo. Uko bisa kose, uko biri kose, hari uburyo bwo kubivamo. N'ivyakunesheje, n'ivyakugoye, n'ibigeragezo vyakunesheje, ugasanga wacumuye, Imana niyo kwizigirwa. Ati niwatura ibyaha byawe, nzokwizigirwa. Nzokweza ibyaha byawe n'icyo ry'ibyaha byose. Yesu ashimwe cyane. Ni kubera ko umuntu ashobora kwizigira Imana, nta handi biva, nuko Imana
agukunda. Amen. Washaka kunyemerera dusenge? Reka ndagutumire uhagaze dusengere hamwe. Ndashaka ko dusengera hamwe iri sengesho ryo kwizigira Imana. Ariko kandi ushobora kuba uri ngaha, ushobora kuba uri ngaha utarizera Yesu Kristo. Reka ndakubwire, uracari mu buja, uracari mu buzima bw'abanyekorinto. Wowe iyo nzira nta nubwo ikuraba, keretse gusa muri uyu mwanya uhisemo guha Yesu ubuzima bwawe. Niyo mpamvu no gutumira nimba uhari uduze ikiganza tugufashe gusenga. Ukaba uri ngaha utarizera Yesu Kristo, ukaba uri ngaha utarahereza Yesu Kristo ubuzima bwawe, ndagutumira uduze ikiganza cyawe tugufashe gusenga. Reka nsabe umuntu wese shaka yuko dusenga usaba Imana iguye kuyizigira. Bene data, ikintu kimwe cyonyine gishobora gutuma ishengero ritagisubira kubaho ubuzima ryahozemo mbere yuko ricika ishengero, ni igihe abana b'Imana batahuye ubwizigirwa bwayo. Utaratahura ubwizigirwa bw'Imana, ntibikunda yuko uyizera ngo uyizigire. Ivyo nivyo bizotuma ubuzima bwacu burushiriza gusa n'abadukikuje canke aho twahoze. Reka ndagutumira uduze ijwi ryawe dusenge. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwami, ijambo ryawe riratwereka ukungene uri uwo kwizigirwa. Mwami, wovuga yuko atageragezwa, wovuga yuko adahura n'ibibazo, wovuga yuko iwe ari impore, wovuga yuko atakintu na kimwe kimuhangara, uyaribesha, uyaribesha. Ariko kandi ijambo ryawe riratwereka vy'ukuri yuko ivyo turiko turacamwo, yuko ivyo duhura navyo biduhanze, yuko ivyo duhura navyo tubuze, dukenye. Ijambo ryawe ritwereka yuko ivyo duhura navyo bikatubabaza. Ijambo ryawe ritwereka yuko ivyo amaso yacu abona akifuza, ivyo vyose biducikira ibigeragezo, bitugerageza Mwami kugira ngo dusange ubuzima bwacu bwasubiye muri vyo twahozemo. Ariko kandi ijambo ryawe rikatwereka yuko uri uwo kwizigirwa muri ivyo vyose. Mwami, uraducira inzira. Niyo mpamvu nsenga, nisengera, sengera umuntu wese muri kino gitondo Mwami, kugira ngo twese hamwe uduhe kukwizera, uduhe kukwizigira, uduhe gushira ivyizigiro vyacu kuri wewe Mwami. Ndasengera umuntu wese muri kino kibanza kugira ngo Mwami umushoboze kukwizigira, umushoboze kuguhanga amaso Mwami, umuhishurire ukungene uri uwo kwizigirwa Mwami, bivanye n'ivyo yahuye navyo mu buzima, ukabimurenganisha amenye yuko n'ivyo arimo muri uno mwanya urazi ukungene uzoca inzira Mwami, kuko waramaze no kuyitegura. Ndasengeye abana bawe, ndasengeye ishengero ryawe, ntibikunda yuko tubivamo, nta buryo na bumwe buhari bw'uko tubivamo igihe tutishimikije ubwizigirwa bwawe Mwami. Iyo atari ubwizigirwa bwawe twishimikije Mwami, tujanwa n'ibije vyose, tujanwa n'ibijanye abandi bose. Ariko ndasenga Mwami, ishengero ryawe, abana bawe, uduhe kukwizera, uduhe kukwizigira. Ndasabiye abana bawe kukwizigira mu byo bariko baracamo Mwami, umwe wese mu byo ariko arahura navyo, umwe wese mu byo muhagaze imbere, umwe wese muri abo bamukikuje, umwe wese muri izo influence externe zose Mwami zimukwega. Ndamusengera Yesu, ndamusengera Yesu, ndamusengera
kugira ngo mwami ashobozwe nawe kukwizera no kukwizigira, ashobozwe nawe mwami guhagarara mu bwizigirwa bwawe, bimujyana mwami mu kubona asohoka ava muri ivyo biharimo. Ndamusenge gukomerezwa muri ivyo arimo, ndamusenge mwami gutunganirizwa muri ivyo arimo mwami, muri uyo muriro, kugira ngo niyava mu mwami yifuzwe, abantu bamwapresiye, abantu babone igikorwa kidasanzwe wakoze mu buzima bwe, bashima izina ryawe. Hezagira abana bawe mwami, bagirire neza kuri uno wa Mungu, ugirire neza abana bawe mu bikorwa bitandukanye bizaba biriko birakogwa mwami kuri uno mugoroba. Tukwereka n'iyi ndwi tugiye kwinjiramo mwami, turasavye umugisha wawe ku bana bawe, umugisha wawe ujane nabo, umugisha wawe babeko, umugisha wawe mwami ube ku babo no mu vyabo. Iyi ndwi mwami ibe indwi kuri bo yo kurushiriza kukwizigira, mu izina ryawe gera mwami Yesu, amen. Haleluya. Mwami Yesu abahezagire, mugire weekend nziza n'indwi nziza tugiye kwinjiramo, amen.